uwariko aranyonga urumva n'uwo muhisi mugabo amasaha yo mwijoro baratangwe baratembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura baranamujana ahantu mu kabare baramugurira n'utuyoga hanyuma gushikaho mu masaha 2 z'ijoro bamubwira bati tujane hariya mu Gihosha bashitse rero hajya muri kajya hafi ya kajya konga baciye uyu unshimira Imana Juste batazira happy yaciye amubwira ati reka jewe nje kuri vora mbarije nyonga imodoka nawe uce wicara ngaha ruhande yiwanje uyu yaremeye kuko bari basanzwe bazinanye bose barabashoferi hanyuma baragenda gatoye bashitse imbere bagiye bashikire kano konga rero umwe ari inyuma yarafise ikiziriko aca kimwambika aca cyambika umwe ari imbere ikiziriko baca baramuniga baca bafata ikiziga baca bagiterera kuri kajya konga hanyuma bamaze kumuniga uyu yitwa Bikorimana Rashidi wewe yari yasigaye ariko ararondera uca aza kugurisha imodoka niko rero guca bamubwira bati ya modoka yabonetse hanyuma nabati ni muyinzanire mu Buyenzi aho yarari ati nanje uca yigurisha turi kumwe na Muronse aha rero yavuga uwo mupolisi hanyuma imodoka baca arayimushira umupolisi aca arayitwara ari nawe yaciye ayigurisha kuri umwe bayifatana ariko arayitembereza icagiye kubonekana rero nuko neza na neza yuko umupolisi yari kumwe nabo kuva kibipanga uno bwicanye bw'ubusumba garufise intumbero y'ubusumba nuko yamaze gufatwa umupolisi yamaze gufatwa n'abapolisi yahavuye yandika ubutumwa yandikira uyu yitwa Bikorimana Rashidi yitwa ko ari we yamurondeye ngo ayibagurishirize amwandikira amubwira ati jewe nafashwe burya ni murabo kungene muca mwica urya bayifatanye kugira ngo ntagire igisubira kumenyekana byabaye byose. Ni Petero Nkurikiye muvugizi w'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano hamwe n'iterambere rusange hari mu kiganiro n'amenyesha makuru aho yariko yerekana abantu bane harimo umupolisi bagirizwa urupfu rw'umuhisi hari menshi Ponsier nawe akaba yari umushoferi yunguruza abantu akoresheje imodokari y'itagisi aba bane bose rero bikavugwa ko bari bafise umugambi umwe wo kwica uyu muhisi hari menshi Ponsiano reka rero Petero Nkurikiye atwiganire idonido y'ingene byagenze ahambere akanasaba n'abanyagihugu bose bazogira ikibabakiye kubijanye n'umutekano ko bazoca barya akara igipolisi kugira ngo kigire amatohoza yihuta. Petero Nkurikiye ati nta yindi nzira yo gucishamwo amatohoza atari igipolisi cy'igihugu tumwumvirize. Igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka hariho ikiziga c'umuntu yatowe yanizwe mu konga kagabura ikibuga c'umupira w'amaguru cha Paroisse yitiriwe Yohani Batista Mweranda na Radio Maria ningaha muri Gihosha muri commune ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura ico kiziga rero kimaze gutogwa nkuko igihe cyose habaye icaha inzego zije umutekano zamaze zikora amatohoza aciye atangura hanyuma baratinda barafata imodoka imodoka ya yuyu mwene kwicwa yariko aranyonga yari Probox I 3355A iratinda yafatirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura ifiswe n'umuntu ariko arayitembereza uwo muntu yitwa Akbar amaze gufatwa yaciye avuga ko nawe yayiguriye uwo mupolisi yitwa Arakaza Didier hanyuma uyu nawe amatoza yaciye abandanya kuriwe gushikaho hatinda harafatwa abandi bashika kuri batatu aribo Nshimirimana Juste batazira Happy Ndikumana Desire batazira Maisha ni ya Mungu hamwe na Bikorimana Rashid aba rero nibo aba babiri ba mbere Nshimirimana Juste alias Happy Ndikumana Desire alias Maisha ni ya Mungu hamwe na Bikorimana Rashid nibo bateguye umugambi wo kugandagura uyu mwene gihugu yitwa
hari Meshi Ponsier mwene Niyibigira Vena na Nizigiyimana Leticia yavutse mwaka w'ibihumbi 1949 avukira Igakenke muri commune Gatara muri province ya Kayanza. Yarasanzwe anyonga iyi modoka yunguruza abantu. Aba babiri ba mbere twavuze nabo nyene barabashoferi, no kuvuga bari bazinanye, barapanze rero uyu mugambi wo kumwaka ubuzima kugira bamutware iyo modoka yiwe asanzwe anyonga. Uwo munsi rero uwo munsi wa tariki 20 Ruheshi nko mu masaha 10 baramutelefone baramubwira ati ingo tuguhe akazi. Bacamubwira bati guhera iyo saa 10 ati guhera ubu turaguhaye akazi, wewe uzura tujana aho tukubwiye hama turaza kuguhemba. Niho rero aba babiri Ubushimirimana Justin batazira Happy na Ndikumana Desire batazira Maisha ni ya Mungu nibo bari mu modoka hamwe n'uyu muhisi. Uyu Ndikumana Desire batazira Maria Mungu batazira Maisha ni ya Mungu yari yicaye inyuma afise n'agasakoshi karimwo pya kiziriko mwabonye bamunigishije. Hanyuma wariko aranyonga urumva n'uwo muhisi mugabo amasaha yo mwijoro batangwe baratembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, baranamujana ahantu mu kabare baramugurira n'utuyoga. Hanyuma gushikaho mu masaha 2 z'ijoro bamubwira bati tujane hariya mu Gihosha. Bashitse rero hajya muri kajya hafi ya kajya konga bace uyu Ubushimirimana Justin batazira Happy yaciye amubwira ati reka jewe nje kuri vora mbarije nyonga imodoka nawe uce wicara ngaha ruhande yiwanje. Uyu yaremeye kuko bari basanzwe bazinanye bose barabashoferi. Hanyuma baragenda gatoye bashitse imbere bagira bashikire kano konga. Rero umwe ari inyuma yarafise ikiziriko aca kimwambika aca cyambika umwe ari imbere ikiziriko baca baramuniga baca bafata ikiziga baca bagiterera muri kajya konga. Hanyuma bamaze kumuniga uyu yitwa Bikorimana Rashidi wewe yari yasigaye ariko ararondera uca aza kugurisha imodoka. Niko rero guca bamubwira bati ya modoka yabonetse. Hanyuma nabati ni muyinzanire mu Buyenzi aho yarari ati nanje uca yigurisha turi kumwe na Muronse. Aha rero yavuga uwo mupolisi. Hanyuma imodoka baca arayimushira, umupolisi aca arayitwara ari nawe yaciye ayigurisha kuri umwe bayifatana ariko arayitembereza. Icagiye kubonekana rero nuko neza na neza yuko umupolisi yari kumwe nabo kuva kibipanga uno bwicanyi bw'ubusuma bwarufite intumbero y'ubusuma. Nuko yamaze gufatwa umupolisi yamaze gufatwa n'abapolisi yahavuye yandika ubutumwa yandikira uyu yitwa Bikorimana Rashidi yitwa ko ari we yamurondeye ngo ayibagurishirize. Amwandikira amubwira ati jewe nafashwe burya ni murabo kungene muca mwica urya bayifatanye kugira ngo ntagire igisubira kumenyekana byabaye byose. Biboneka rero yuko kuva bakibitangura bari kumwe uko bari bano bantu bose bane. Amatohoza rero yerekanye yuko iyi modoka bari uyu muntu bari bamugandaguye kugira ngo bamukure kw'ino modoka yiwe bace banayigurisha. Aba rero dose ngahira heze kirungike ku butungane kugira ngo uze bakubita intaye mu gahanga maze bishure buno bubisha bakoreye umwene gihugu. Tugashimira cyane bene umuryango w'umuntu ko barafashije cyane bariko barakora amatohoza mu kurondera gushika batora iyo modoka. Turashimira kandi n'abandi bose batanze amakuru kugira ngo bano babisha baheze bafatwe bashikirizwe ubutungane. Tugatera kamo n'abandi bene gihugu bose bazobona canke bakumva canke bakaronka amakuru ajanye n'ubukozi bw'ikibi bugari bwo bwose babwabaye ko baca bayashikiza n'ingoga abo bariko barakora amatohoza. Kuko murabona yuko amatohoza arakogwa kandi agashika koko kukuri nahinyuzwa. Murabona neza yuko abagandaguye umuntu bari ngaha nta numwe ariko arabihakana ko nta no kundo bihakana ivyemezo byose birakwiye. Rero aho kuja bamwe benshi iyo bumvise icyaha cyakozwe baca bagenda kwandika ku hingangurukana bumenyi cyangwa aha babwira abandi badakora amatohoza. Barabona yuko tubateye akamo yuko
igihe cyose bafise amakuru, igihe cyose bafise babonye ikintu gishobora gukorerwa ko mu matohoza, boca bagitura inzego zijejwe gutohoza, kuko murabona yuko arizo zonyene zishobora gukora amatohoza zigashuka ukuri, kandi ukuri guca kuja mu butungane, maze bene gukora ivyaha bakabihanirwa, hanyuma abatacu bagira nabo bagaheza bakarekurwa bakidegembya.